ndi umwe mu bana bahoze hafi y'abagwanyi b'umuhari wa CNDD-FDD bakiri ku rugamba, nashobora kubatohoreza ahantu hashikiye amakuru yaho ukuntu akarere kifashe, n'igihe abasoda baba bariko barabatega nk'ibisasu, naragerageza nkagenda aho bacumbitse ku kirindiro kuko bashikira haruguru y'iwacu, nkagenda nkababwira ati burya bimeze uku n'uku n'uku n'uku. Naranashobora no kubarondereza mu batware ibintu vyo gufungura, bakabaronderera ibintu vyo gufungura, ari amazi bakabashikanira amazi, niho rero naca nvuga ati nanje kuri ca gihe noba narigeze kuba narakoze ineza y'ibi n'ibi, reka nanje ngerageze ndabe ahantu Sebarundi yoba ari, ndabe ko nomuronka. Aca avuga ati baguhe aho uba, baguhe n'umutahe, baguhe na déplacement, hama bace bakurondera na commission médicale uzoca uja kwivuriza mu gihugu ico cose uza wipfuje. Maze kuhashika ndamuha ikete, maze kurimuha ararisoma, ahejeje kurisoma aca araritabura arishira ahantu muri kubere. Ndamuhamagara nti nyakubahwa nukuri ikintu ukoze kirankomerekeje ku mutima, na nyarigera abavyeyi bari bansavye yuko nonyaruka nkazana iryo kete bakazoca barintangira bavuye mu karuhuko ejo mu gitondo. Ico gihe hasigaye nk'imisi 3 yari yampaye kugira tubonane, numva yuko yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Ico gihe naragize igikomere, naramaze iyinga 3 ndimwo ndarira, nibaza ati mbega bizogenda gute. Inshuti bagenzi bimboneshe kure yanyu ariyo yacu JCTV, turabaramukije tubahaye mwaramutse canke imiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye. Uyu munsi rero nko mubimenyereye kuri plateau za JCTV, musanzwe muzi ko tubaha ibintu byinshi kandi bitandukanye. Uyu munsi rero twagendeye uyu mwene data asanzwe aba muri quartier ya Buterere, afise ibibazo sinova ikibazo nibazo kandi byinshi bitandukanye. Reka rero ngo mutege yompi kumbure abafise n'ubufasha mugira ico mukoze ku buzima bwiwe, ndetse byinshi murabizi mubikora kwa kundi nyene, kandi Imana imahezagira twama tuyibona. Nizere yuko ntobishima jambo, reka ngo tumuhe umwanya atwidondore, ibisigaye muce mudukurikirana murahawe ikaze. Karibu. Ego, ku mazina yiwanje nitwa Nsabiyumva Eliezer, nkaba ndi umupapa, ndubatse n'umudamu umwe, mfise abana 2. Hama nkaba nsanzwe ngendana ubumuga bwo kuguru. Jewe nukuri uko ndakibayemwo, Imana ingirira neza ikampuza n'abantu bakanyumvirako, kubera ko ntabwo nishoboje, sanzwe ndi umuntu w'amikoro make, kandi mwumva ko sanzwe ndi n'ikimuga, nta kazi mfise, ko n'akazi nahora mfise karahagaze, gahagarara mu karenganyo nari nagiriwe. Jewe ubumuga ntibwizanye, bwaje maze gukura, yari muri malaria yo muri 2000, niho nategwa n'urushinge n'umuganga. Ico gihe hari hasigaye ko badukontorora, maze kubona ko badukontroye nakize, aca aravuga ngo ntiyogenda atantekera urushinge rwa nyuma, aca antera urushinge ku mutsi, ca ndagira ubumuga. Mu nyuma yaho maze kungendera nk'uko, maze kuba ikimuga, niho nashikirwa n'isanganya muri 2018 tariki 10 z'ukumunani, ngaruka kugira ikibazo kuko kuguru namugayeko. Ego, nararondeye ubufasha, nirukanze kenshi, ndirukanga kenshi ahantu Sebarundi Perezida Nkurunziza sokuru nyakwigendera yama ari, nama nirukanga ahantu mu bikorane yama ariko aragirisha, nirukanga mu bikorwa rusange yama ariko aragirisha, ko nakunda n'amajambo yiwe akunda no gukoresha ngo uhamugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Nanje bintera kumva ndamukunze, na nyarirya nkiri umwana mutoyi
bakiri ku rugamba ndi umwe mu bana bahoze hafi y'abagwanyi b'umuhari wa CNDD-FDD bakiri ku rugamba, nashobora kubatohoreza ahantu hashikiye amakuru yaho ukuntu akarere kifashe n'igihe abasoda baba bariko barabatega nk'ibisasu, naragerageza nkagenda aho bacumbitse ku kirindiro kuko bashikira haruguru y'iwacu, nkagenda nkababwira ati burya bimeze uku n'uku n'uku n'uku. Naranashobora no kubarondereza mu batware ibintu vyo gufungura, bakabaronderera ibintu vyo gufungura, ari amazi bakabashikanira amazi, niho rero naca nvuga ati nanje kuri ca gihe noba narigeze kuba narakoze ineza y'ibi n'ibi, reka nanje ngerageze ndabe ahantu Sebarundi yoba ari, ndabe ko nomuronka. Muri 2014 niho nabishitseko, bimaze kugenda uko hari mu bikorwa rusangi kw'ijabe, ndavyibuka niho namushikira buhoro buhoro mpereza, ndamushikira buhoro buhoro, aca arandamutsa aravuga ngo n'amahoro, ndamubwira nti ndakumire wenyene icubahiro, aca arambwira ati wihangane gato nyuma y'ibikorwa rusangi turaza kubonana. Tumaze kubonana aca arambwira ngo wipfuza ko ndagufasha iki? Nka Sebarundi nti jewe ico nipfuza kugusaba muvyeyi, nipfuza ko womfasha ukangira neza kurya mugira neza abarundi bose bafise ibibazo vy'ubugwayi bw'ubumuga, ubugwayi ubwo aribwo bwose mukabarungika hanze kwivuza, nanje ndipfuza ko wombera umuvyeyi ukamvuza kuno kuguru. Aca aravuga ati ko usabavye ukasaba ikintu kimwe ukagisabana ubwenge, baguhe naho ukika umusaya. Nti naco nari mfise kuhava ndakigusaba nyene icobora kuko jewe ndasembere nta hantu namwe mfise mbaye, ko nsanzwe ndi imfuvyi. Rero aca avuga ati baguhe aho uba, baguhe n'umutahe, baguhe na déplacement, hama bace bakurondera na commission médicale uzoca uja kwivuriza mu gihugu ico cose uzoba wipfuje. Hari mu mwaka wa 2014, bimaze kugenda uko nagumye ndabikurikirana kuko nyakubahwa uhoze ari protocole d'état zefere niwe twaza turavugana, akanambwira n'ukuntu noza ndakurikirana ikibazo ciwanje, twayimfashamwo bari mu karuhuko i Ngozi, nintwara ikete kuri presidence ndahasanga umwajwe wiwe yari yambwiye ko yitwa Albert ava Imwaro, maze kuhashika ndamuha ikete, maze kurimuha ararisoma, ahejeje kurisoma aca araritabura arishira ahantu muri kubere. Ndamuhamagara nti nyakubahwa nukuri ikintu ukoze kirankomerekeje ku mutima, na nyarigera abavyeyi bari bansavye yuko nonyaruka nkazana iryo kete bakazoca barintangira bavuye mu karuhuko ejo mu gitondo. Ntivyahavuye binyorohera, ico gihe naragize ibibazo bikomeye cane ku buryo naragerageje ndagenda ndondera abantu boshobora kunshikira umukuru w'igihugu, bashobora kuba bamushikira bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ikibazo ciwanje benshi bari bakizi, mugabo nasanze atari Imana yonyene ishobora kubimfashamwo, gusubira kumushikira vyarangoye. Nasubiye gusubira kugirwa amahirwe yo kumushikira mu 2019. Muri 2019 ndamushikira turavugana, ikibazo ciwanje aca arambwira ko kigiye kuja mu ngiro. Naho nyene abo yari yampaye incako bagumye bambwira ikibazo ciwanje caragenze neza, ndarindira inyishu y'ico kibazo canje ndahebura. Nasubiye gusubira kugirwa amahirwe muri 2020 ndamuronka, maze kumuronka igihe yari yampaye na telefone ziwiwe kugira ngo ikibazo canje abe ari we akintunganiriza wenyene ku gatwe kiwiwe, abe ari we akinshira mu ngiro. Ico gihe hasigaye nk'imisi 3 yari yampaye kugira tubonane, numva yuko yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Ico gihe naragize igikomere, naramaze ingazi 3 ndimwo ndarira, nibaza ati mbega bizogenda gute, ariko nkuko nariko ndumva Sebarundi wacu General Major Evariste Ndayishimiye yaraje afise gutunganiriza bene igihugu, ndumva mutima wanje ndaremye, ndabona n'ibikorwa mama mugira neza ariko arakorera abarundi, numva mutima wanje uraremye. Naho nagerageza ndandika makete, ndanaronka n'ukuntu ndonka nimero za nyakubahwa chef de cabinet,
ndamwandikira ikete ndaramubwiye ibibazo nahuye navyo, ibibazo nagize, aca aransaba ati andika irindi kete uce urinzanira. Maze kurishikana aca ndamutelefona nti nyakubahwa, ikete ryanje mwansavye narishikanye, ibisabo nabatuye muraraba ukuntu mwobimfashamwo nk'umuvyeyi. Arambwira telefone zawe ziriko nizihe, mazina yawe, mwirondoro wawe, wagize gute, ndamubwira vyose. Niho mu nyuma naza numva telefone nterefonye mu biro vy'umukuru w'igihugu, bamaze igihe banterefona kubera ko telefone wasanga narisize muhira, bakatuma madame wanje ngo baze kumubwira yuko bamye barandondera. Banze kugenda uko, bamaze kundondera turavugana, barambwira ngo ibisabo watuye umukuru w'igihugu vyose yaravyumvise kandi warishuwe. Ati rero gerageza ugende kwa musitanteri wa Ntahangwa umubwire ko umukuru w'igihugu yakwemereye aho ukika umusaya kuronderera agaparasera. Ndamubwira nti nyabona mutampaye akantu kerekana yuko ari mwe mundungitse icanditse, mbona yuko twari turiko turabeshanya noba ndiko ndagenda kubeshera umukuru w'igihugu, nticoba ntimworaba mukagira ico mumfashije mukampa icanditse ngenda nereka nyakubahwa musitanteri. Naragiye sinarose amahirwe yo kumuronka, muga ntavuye mbona yuko ivyo bariko barambwira ko ari ukuja kumubesha, nahavuye ndebukirwa kubandanya ndabikurikirana. Maze kugenda uko naranditse amakete, ndandikira amakete, ndasubira ndandikira irindi kete umukuru w'igihugu, kete ndarindira inyishu ko bazosubira kunterefona, ndahebura ndandikira nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu amakete, nkumva ngo yashitse, bakanterefona bakambwira ko bagomba kuzompa umubonano, ndarindira umubonano nguma nishuza, bakanambwira ngo ningende ngo bansabire ngo umutahe basi, kuko ngo ivyo ngo nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nari nasavye ngo ntavyoshobora kumfashamwo. Ndavuga nti birambabaza kubona mumwishurira kandi atari we aba ariko aravyishura, ko ndazi ibisabo ndamutora yobimfashamwo nk'abarundi bose. Egome naragiriwe amahirwe itariki imwe y'ukwa gatanu uwo mwaka nyene, igihe nyene icubahiro yarari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, narabarindiriye yuko ibikorwa vy'ibirori bihera, hama ndashobora kuronka abashobora kunshikirira umunyamabanga mukuru w'umugambwe, hama aransaba yuko nokwandika ikete. Iryo kete nararyanditse ndarirungikana umuntu umwe ntavuze, kandi iryo kete ryarashitse, mu nyuma ngo aramuha inyishu ivuga yuko igisabo ciwanje yacumvise, ariko hariho umuntu ajejwe kugitunganya muri premanase. Ndasubira ndamubwira ati nyabona uraraba ukuntu womunshikirira umunsigurire neza ikete catumye ndaryandika, umubwire n'ikibazo mfise, niho azoshobora kugira ico atahuye mw'iryo kete kugira ngo ndabe ko nokwishurwa. Rero nuno mwanya nari nkirindiriye, ego nari nkirindiriye, ariko nahavuye nitura nyakubahwa umukuru w'inama nkenguzamateka y'Uburundi Emmanuel Sinzahagera, narafashe amakete yose naho nandikira umukuru w'igihugu, nyakwigendera Petero Nkurunziza, n'amakete nandikiye umukuru w'igihugu cacu, amakete nandikiye batambukanyi babo bubahwa, ndandika n'iryo kete ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ndarishiramwo, ayo madokima yose ndayajana harya kuri nosiatire ku biro kuri sena, narayajanye rero kugira ngo ndabe ko Imana yobakoresha nk'uko ari abavyeyi bakagira ico bamfashijemwo, na nyarya mbona ubuzima mbayemwo butanyoroheye. Ego ukuntu akazi nakaronse, nari nicaye muhira inyuma yo kugira ivyo bibazo vyo gusubira kugira agisida, niho Imana yampezagiza umuntu yari asanzwe anzi, ego yitwa Kaze Delphin wo mu ntara ya Gitega mu Magarama,
aranyumvirako arambwira yuko twobonana arafise ikintu agomba ambwire, arambwira ati mu ruganda rw'iwanje narakwiyumviriye ko woba mu bakozi bankorera muri sosiyete, ndamubwira ati nta kibazo nanje na nyarya naho ngendana ubumuga nsanzwe ngerageza nkipambanira ntagiye mu nzira zo gusega, na nyarya nyene icubahiro Sebarundi akunda kuvuga yuko umuntu wese akenera kurondera ivyo yokora kugira ngo bimuteze imbere, maze kuronka ako kazi nabona yuko kazomfasha mu buryo bwo kutaja gusegerereza, ntazoja mw'ibarabara, numva nishimye, navuga ati na nyarya ndiko nkorera amafaranga nkarya ico nabiriye akuya, niho rero ico gihe twaramukoreye, tumaze kumukorera agenda aduhemba nabi, bimaze kugenda uko niho nagira ibibazo mu kazi, narume wiwe ko yaratwara abakozi ntiyigeze anezerererwa na nyarya nsanzwe ndi umwe mu bagendana ubumuga, hakaba hari ibikorwa bimwe bimwe ntashobora gukora nko guterura ibintu, kandi nsanzwe mfise amabekiye, akama ariko aranturubika antuka, ambwira ko nzorinda mva mu kazi ndundumiwe, nama mfise ivyo bibazo nkiyumvira guheba akazi, ariko kubera ko mfise umuryango bikananira kugata, nkaguma ngwana, ariko birangira iyi 2024 amahera yaradufitiye umwaka wose aduhemvyamwo amezi 3, ni ukuvuga uno mwaka wa 2025 akazi kahagaze itariki 8 z'ukwa mbere, ico gihe ndibuka ko nari namubwiye nti ibibazo mfise madame wanje aribungenze, rero ico gihe yaragwaye amerewe nabi cane, mbona ko amagara yiwe agira amujane, ndavuga nti ndafise aho nakoze, nta muntu mvuga nti ndiko ndashaka ko ubufasha n'umwe ndiko ndabona, reka ngende aho nakoze muri sosiyete yitwa Kaje Green Economy, ndaba umuyobozi wayo ndamwiture, ndamubwira ibibazo mfise ndabe ko yogira ico anyunganiye, ndamubwira nti nyabona kwa muganga banyandikiye imiti y'ibihumbi 150, nanje ntaho ndiko ndayabona, na nyarya mbona naho tubaye batwirukanye kubera igihe kinini mumaze mutadika umuturonsa imishahara kugira turonke uko twokwibeshaho n'imiryango yacu, raba turihe n'inzu, raba ukuntu mwomfasha ndonke basi uwo muti kugira ngo bimfashe gutonda ku kazi, umudamu ariko afata uwo muti bitanjana mu bitaro ngo njane n'abana, nta muntu mfise n'umwe ari buze kundabira urugo ndabira abana, binyorohera uraba ukuntu wobimfashamwo, nukuri ikintu yaciye ambwiye ngo uzonyibutse ejo amahera nzoce ndayakurabira, bimaze kugenda uko ndamwandikira kuri WhatsApp ndamubwira nti nari nifuza kubibutsa ca kibazo nari nabatuye, raba ukuntu mwokimfashamwo, bimaze kugenda uko yaciye anyandikira message, ariyo message nigeze kuyikwereka, yanyandikiye ngo nimuronderere ahandi nta buryo dufise, na nyarya nibuka yuko ivyo twariko turakora yahabwa amafaranga na HCR niho yari yatsindiye isoko, nibo bariko baramuha amafaranga bivanye n'ibikorwa ariko arabakorera, mugabo birangira ambwiye ngo ni ndonderera ahandi, ubu rero kuva ico gihe itariki 8 z'ukwa mbere nicaye muhira nta kazi ndiko, nahavuye mpagarikwa batantunganirije amezi 8 n'iyinga, nino tariki nukuri nararondeye uko noshikira umukuru w'igihugu kugira ngo ndabe ko nomutura ivyo bibazo, na nyarya nabonye ari umuvyeyi atanezererwa yuko hari umuntu yokoresha abakozi ntabahembe, ndabura ukuntu nshobora kumushikira. Iyo kontra narayisinye maze ikiringo c'imyaka 3 ndi mu kazi, hama ndaheza ndabaza nti none ko mudusinyishije kontra bushasha, nagira mwari gutangurira muri kirya gihe twari twatanguriyeko, baravuga ngo ivyo ntibibaraba, ngo twe twarura ikiringo umukozi tumusinyishirijeko kontra, ndavuga nti nta kibazo tuzokomezanya akazi kanyu tugakore, ubwo rero kontra narayisinye ndayifise ngaha mu nzu, no kudukotiriza amafaranga baradukotiriza amafaranga, ariko twahavuye twumva yuko muri NSS ata mafaranga bigeze badushirirayo, iyo kontra yari imaze imyaka 3.
Jewe murabona ko bisanzwe bingoye, nsanzwe ndi n'ikimuga, kugira nze ndaronka amadeparasema ukuza ndirukanga muri ivyo bintu birangora. Ego naragerageje ndafata umwanya ndagenda muri ministere, barambwira ati nyabona ko ari umuntu mwari mwatangwanye kuva ukiri mutoyi, ntivyobanza kuja mu butungane ahubwo wogenda mukagenda mukayaga kugira ngo arabe ukuntu yogutunganiriza. Niho naca numva ico ciyumviro bantuye, ndagenda ndava muri ville n'amaguru kuduga harya kuri lycée Skepes, murabona ko bitanyorohera, nanyarya bekiye zanjya mu ntoki nkashikaho nahwere mu kwaha narushe, ndaduga ndigora. Niho navuga nti nyabona mundonderere umuyobozi mumubwire yuko ndi ngaha nifuza yuko twoyaga. Ndagenda, maze kugenda ico gihe ndibuka yuko nashikiwe n'ikibazo cambabaje cane. Imvura yaraguye, nahashitse nka sayine n'inusu, satanu imvura ibirataye ko gushika samunani, imvura inkubitira kuri protayi, baramunyegeza ko ari hari, arinda asohoka ku muryango wa haruguru, ndiko ndabirabisha amaso, yakugeza nino saha ntarampa n'umwanya ngo tuvugane. Ni ukuvuga na resources zimene naramwituye ndamubwira ikibazo mfise, ndamubwira imibereho ndiko ndacamwo, ntiyigeze ampa n'umwanya wo kugira ngo tuvugane. Rero nk'umuntu novuga nti twari twakuranye, nanyarya abandi bakozi bamwe bamwe nabona imibereho yabo naho nyene yari yase ko babaho neza, akazi nabo nyene vyari vyanse ko bariko bagakora, ko batabona ukuntu bariko barabaho. Rero akazi kamaze guhagarara, niho naca nsubira ndagenda ndasubira ndamurondera kandi ndamubwira nti nyabona jewe ndagomba ndabiture murabe ico mwomfashamwo. Mu rususa zimene niho aca ambwira ngo nyabona ati ico baciza nuko wogenda ukandika ikete ry'uko wahagaritse akazi kugira ngo tugufashe dushikire umuyobozi, tugusabire amafaranga wakoreye, hama tuvane amahoro. Ndababwira ati ahubwo jewe numva ico kintu muriko muransaba nk'umuntu afise ubwenge, muriko murampenda sinokwikura mu kazi. Comfasha nubwo nagize ibikomere muri ako kazi, nuko mwonyandikira icete c'uko mumpagaritse mu kazi, hama mukantunganiriza tukavana neza. Ico gihe ntibigeze bananyumviriza, ntibigeze basubira no kumpa n'umwanya. Umuyobozi ndamwandikira ama message, ndamutelefona ku mayinite akanka kunyitaba, ndamurungikira ama audio akanka kunyitaba. Nino saha ntazi ngo mbaye mu buzima bumeze uku, ntazi ngo ndiko ngwana n'intambara y'uku uye. Naranagiye no ku bakozi b'Imana hasengera kunahangwa kugira ngo ndabe yuko bomufasha kugira ngo yumve ibisaba ndiko ndabatura, kugira ngo antunganiriza ndose iyo mishahara. Ntiyigeze ananyumviriza. Ico gihe rero ntibanampaye n'umwanya wo kugira ngo ashobore kugira ico antunganirije. Baramubwiye ikibazo dufitaniye kugira barabe ko yoshobora kuntunganiriza, nino saha yariciye amatwi, nta n'ikintu na kimwe arigera antunganirizako. Jewe ico nanipfuza nyakubahwa umushikiranganji w'abakozi n'akazi, ego nari naripfuje ukuntu nomushikira, Imana yangirira ubuntu uno musi ahantu yarari kuri farumasi ariko ararondera imiti, ndagira ubuntu ndamuronka, ndavuga nti nukuri aka karyo ndamuronkeye hano hantu sinogenda ntamubwiye ikibazo mfise. Ndamubwira nti nyabona muvyeyi nyakubahwa Excellence, ndafise ahantu nakoze mw'isosiyete yitwa uku nuku nuku, ndi umwe mu bakozi basinye kontra aho hantu, mugabo maze amezi 8 ntari mu kazi. Ndamaze amezi hafi indwi ntari mu kazi, nta kazi ndiko, bivanye n'ukuntu umuyobozi ataduhemba, na nino saha ntarigera ampa amafaranga amperaniye amezi 8 n'iyinga. Yaciye ansaba ngo urazozana kontra yiwawe tubanze tuyirabe, hama turabe ko twokwirukanga mw'ico kibazo cawe. Nukuri namukengurukiye cane, ndizera yuko azoshobora kugira ico antunganirije nk'umwe mu bagendana ubumuga. Ego nsanzwe nzi yuko umugambwe CNDD-FDD ari umwe mu migambwe ufise urukundo kandi wama witaho abantu bafise ibibazo nk'ibiye. Ndifuza yuko nobitura bakaraba yuko bomfasha bakandosaho nokika umusaya, hama bakamfasha
bakashobora no kunkorera iyo dosiye yo kwivuza bishobotse bakamvuza hama na nyarya ngira n'ibibazo vy'ukuntu mbaho bakandosa nk'agatahe bakanamfasha n'ukuntu noshobora kwishikana aho ngiye na nyarya mbona nshika iyonje umutima wamvuyemwo bakandosa nk'akadeplacement ico numva yuko nokibatura nkagitura n'umukuru w'igihugu Sebarundi. Ikiganiro cyacu tukirangirize ngaha, nizere ko bariko baragukurikirana baze kukumva kandi ko bagiye kugufasha. Ego turabakengurukiye twizera yuko Imana izobarongora hakagira ico badufashije na nyaryo bumvise akamo nk'aka bama bagerageza gushikaho uwo mwene gihugu ari bamugarukirako. Ego Imana ibahezagire cane gose. Bakunzi bacu, bakunzi b'igihugu c'u Burundi ndetse bakunzi bakira zina muntu wese, muri abavyeyi mwavyaye mugaheka muzi uko tubayeho, muzi uko umuntu ategerezwa kubaho, muzi uko umuntu kugira abeho neza ivyo akenera, muzi ukuntu umuntu akomeye abaho bimugoye, kandi mukaba mubibona n'igihugu turimo uyu munsi na situation turimo itandukanye, mu iduzwa ry'ibiciro, ibura ry'igitoro, ni vyinshi ntohenda kudondagura. Uyu muntu rero ari imbere yanyu kugira ngo mumufashe kandi mumfate mu mugongo ku buzima bwiwe bwa misi yose, haba ko asanzwe abayeho amugaye, wogira ico rero agomba kumuterera arahawe ikaze, imiryango iruguruye cane cane ku barongozi barongoye kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no ku bari hanze bariko baradukurikirana. Nizere yuko ubutumwa bwacu bwabashikiriye kandi nimwagomba kugira ico muvuze buzoshika iyo bwategerezwa kuja. Mbega nta kanimero ka konte canke se aho bashobora kubatora, mushobora kubarangira kugira ngo uzogera umutima runtu, kuko barayifise. Abantu bose si babi kandi abantu bose si beza, ariko kandi isi ifise ababi n'abeza. Hari igihe rero wosanga harabagira umutima runtu canke kivyeyi, bakavuga nti uyo muntu ico munshikiriza kumbure akababura. Uyo muntu rero arakeneye adresse yanyu aho ashobora kubaronka, haba ku manimero ya telefone canke ahandi hose hashoboka. Ego jewe nimero ya konte nahora nkoresha ari nimero iyo muri seseme, ariko nibaza ku mezi maze ntariko ndakora, nibaza yuko baba barayugaye, ariko ndasanzwe fise nimero boshobora kuntorako, bontora kuri 76 833 325. Ndasubiramwo 76 833 325 na 77 370 642. Mwizo nimero ntayikora kuri WhatsApp. Ego ndakoresha nimero ya 76 833 325. Iyo niyo nimero ya WhatsApp, nkacangira na nimero ya Mikashe nubwo ntafise agatelefone ngo shiremwo uwo murongo, ndakoresha 61 166 898. Ku mazina yiwanje navuze nitwa Nsabiyumva Eliezer, niyo yanditseko kwiyo Mikashe yiwanje. Murakoze cyane.